Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu n'ubutare n'agataka. Abenegihugu baridoga ko bataronka amakonteri y'amazi n'ay'amatara. Haraheze igihe kirekire bararishe. Bamwe bararenza ikiringo kirenga umwaka hafi imyaka 2. Umuyobozi mukuru wa Regideso yarigeze kumenyesha yuko bariko barapakira amakonteri kugira ngo abenegihugu bazoyaronse. Mbega ho bahabura iki kugira ngo ayo makonteri aboneke? Ikibazo ca kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Ugwaruka rukoresha imbuga ngurukana bumenyi barahawe umuhango n'ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru yuko hagiye guterwa umuti w'ikibazo c'abakoresha izo mbuga nka Facebook na YouTube nivyerekeye monetization. Kuwa mbere Kigarama mu nama y'umukuru w'igihugu umushikiranganji yeremeye yuko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti. Mu nyuma aramenyesha yuko bavuganye n'ikigo BR yuko biriko birafata inzira. Mbega uno munsi ugwaruka two kwitega iki kugira ngo dutangure kuronka umwimbu uvuye mu izo mbuga? Murakoze. Nitwa Dieudonné niyo yanzigamiye mumesha makuru radio Indundi Culture. Nari mfise ibibazo bibiri. Ica mbere mugenzanje Sijo sindayizeruka kibazo cyo ca mbere yakibajije, kambaza ikigira kabiri ndakibaza umunyamabanga mukuru wa leta. Ikibazo cyo gupanga no gupangisha uyu munsi kibandanya gitera ingorane. Mu kiganiro nk'iki cabereye mu ntara ya Rumonge yahahoze kwa 28 ntwarante umwaka uheze, mwari mwijeje abarundi ko hagiye gushingwa ikigo c'igihugu kijejwe ivyo gupanga no gupangisha. Ni kandi co carizwe mu nama shikiranganje yakoranye muri Ruhuma uno mwaka nyene. Mbe uyo mugambi wahuye n'intambamyi zahe? Mbega kuwa 12 ntwarante no mwaka ryongereza amasentare, aho amasentare y'intango yavuye ku 135 akaja ku 451, ndetse n'amasentare makuru n'amaparike yayo ava kuri 22 aja kuri 42. Ikibazo canje ca mbere ni iki: muri ayo masentare aba mashasha ndetse n'ayahahora yaragabanijwe aho ageza gukorera, byo twita mu gifaransa competence territoriale. No munsi abenegihugu baguma barondera ubutungane ku munsi harayo barondera ahakorera bakayabura. Mbega abenegihugu bariko batunganirizwa gute? Abakeneye ubutungane baburondere hehe uno munsi? Ico ni ca mbere. Ica kabiri, ayo masentare yarongerejwe ariko ubushikiranganji ntaho bwigeze buvuga yuko bwongereje abakozi. Ko mu bisata bitandukanye vya leta canke n'ahandi havugwa ubukene bw'abakozi, ubwo imyidogo y'abenegihugu mu gisata c'ubutungane ntigiye kwigwizwa n'incuro nyinshi tutazi? Umwizero abenegihugu b'u Burundi bohabwa n'uwuhe? Murakoze. Ibibazo vyawe vyishurwa nande? Ibibazo vyanje byose ndabitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Nitwa Irakoze Innocent, nkuri radio nkuru y'igihugu. Bisi ikibazo kimwe ndagitumbereza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, kandi umuvugizi w'inshobora mukuru w'igihugu yo munganira. Kiravuga kiti leta y'u Burundi iheruka gufata intumbero yuko ikawa y'u Burundi gurishwa atwa komisiyone baciyemwo, kandi hashinzwe n'urwego mu revyo mukuru w'igihugu je gukurikirana ibijanye n'igisata c'ikawa. Mbega kuva no munsi kuva hagiyeho ico gikorwa co gukora abakomisiyoneri, mbega baravuyeho burundu? Ikawa y'u Burundi ico gihe hari haheze igihe hari amastoke ataragurishwa. Mbega amastoke yose ikawa y'u Burundi yaragurishijwe? Uno munsi nabahe baguzi leta y'u Burundi ifise bashaka kugura ikawa y'u Burundi? Ikibazo cari ico. Murakoze. Nitwa Sindayigwanya Benoit, nkorera iradio Irebe FM. Fise ibibazo bibiri. Ica mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'indero.
icya kabiri naco ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Icya mbere kigira giti ishuri kaminuza Team University rikomoka mu gihugu c'Ubuganda riheruka kugagwa. Mu vyavuzwe iryo shuri ntiryari rikwije ibisabwa n'amategeko. Akabazo rero kagira gati mbega ishuri riratangura gukora ritemewe n'amategeko? Mbega abanyeshuri bahora bahiga bobo bagiye kuja hehe? Mwoba mwarabiyumviriyeko? Ako kari akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri, haraheruka gusohoka itegeko nshikiranganji ryo kuwa 3 Ntwarante 2026 ryashizwe ko umukono n'abashikiranganji batatu w'ikigega ca leta, uw'indero n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi, ritegeka abakozi bakorera leta n'abakora mu mashirahamwe ndetse yigenga eka n'abakora ibintu byose ngo vyinjiza amafaranga bize bahabwa ingurane na leta ico bita prébourse kuyariha. Akabazo rero kagira gati mbega ko hari abo tuzi ubu atabuzi bushemeye bafise atanubwo bahawe na leta bariko barakora nkaza rimikashi twotanga karorero canke bari no kurima n'ibindi, abo mugiye kuzobarihisha ayo mafaranga muzobatora gute? Amatwi ansumira mu mafaranga azokoreshwa uno mwaka harategekanijwe kuzokoreshwa. Mbega mubona bizokoroha mu gihe mutarabona ko ayo mafaranga nayo arishwe? Tubazo twanje nutwo murakoze. Je nitwa Jean Marie Vianney Ngendakumana, nkorera radio televiziyo Isanganiro. Ise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere ndakibaza ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu, ariko n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu araza kumunganira. Abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga, abo bita batagisivero, baba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, barategekwa kwinjira ku nguvu mwishirahamwe bita Sotavebu. Abo bategekwa kuriha amafaranga 15,000 agizwe n'ibihumbi 10 vy'imbuga n'ibihumbi 5 vy'intererano. Bakavuga ko iryo shirahamwe atanakimwe ribafasha iyo bagize amasanganya canke bakabura babo. Mbega mu bushikiranganji ikibazo cabo ba taxivero murakizi? Kwinjira ku nguvu, kwinjira mu mashirahamwe bizoba bikorwa ku nguvu. Hanyuma mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, umukuru w'inama nkenguzamateka wa kino gihe akiri mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu agisora ingingo ibuza abakokayi hamwe n'abakomisiyonere niki cukuriha amafaranga y'imbuga yari yaciyamirije. Hoba hariho itegeko ryo ryagarutse risubira kurekura gutoza n'amafaranga y'imbuga. Ikibazo kigira kabiri naco ndakibaza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, ariko no mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu baza kubunganira. Mu kiganiro c'urunani rw'amaradiyo giheruka kuremesherezwa ku mugwa mukuru wa politike Gitega kubijanye n'isuku, kiremeshejwe n'abashikiranganji bane, umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko kuva mu kwezi kw'icenda gushika mu kwezi kwa kabiri abantu 16 bari bamaze guhitanwa na kolera, aho leta yari imaze no gutanga amafaranga arenga miliyaridi 30 na miliyaridi 3 mu kurwanya ico kiza. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yaciye avuga ko ahimiriza abantu gukora isuku no kugarukana bimwe vyo gukaraba n'ubudobo akoranira abantu benshi. Ariko ikigaragara nuko mu bice bitandukanye na cane mu bisagara havugwa ikibazo c'ubukene bw'amazi. Murabona koko kurwanya kolera hakiri ubukene bw'amazi bizoshoboka? Hama mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu muriko mukora iki kugira ngo kino kibazo c'amazi gitorerwe inyishu? Kuko muri Regideso imisi yose bagije ico kibazo bavuga ko kiva ku bisagara vyagutse bivuye ku bantu babaye benshi. None ko abantu babandanya barondoka, uko igisagara kizokwaguka niko abantu bazobandanya babura amazi. Murakoze. Nitwa Misago Jeremy, nkaba nkorera ikinyamakuru Iwacu. Fise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere kuko kirimwo utubazo dutatu cerekeye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta
hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe inyubako. Haraheze imyaka 5 leta yemeye gushiraho ibitaro vy'amakomine, mbere icifata ingingo ko ahenshi ibitaro bito bito centre de santé bihindurwa ibitaro vya komine. Ivyo kuva bigiyeho ahenshi barafise ubukene bw'abakozi, mbere n'abakozi bamwe bararungiswe kuri ivyo bitaro, bamwe ubuzi barabuhevye ntibakora ivyo bikorwa, n'abagiye gukora nabo baramaze amezi ashika 7 badahembwa. Hanyuma leta yashizeho kandi umugambi wo kubaka ibitaro vy'amakomine. Ahenshi ivyo bitaro, izo nyubakwa zarahagaze, vyariko birashirwa mu ngiro n'ikigo ca leta Obuha. Aha ndatanga nk'akarorero nko muri komine Bugendana, ibitaro 2 vyariko birubakwa, ibikorwa vyarahagaze kandi atansiguro n'imwe itanzwe. Akabazo ka mbere, mbega ivyo bitaro vy'amakomine bizoronswa uburyo bukwiye n'abakozi bakwiye ryari kugira ngo abene gihugu biruhutse? Akabazo ka kabiri kuri ico, mbega abo bakozi bakora ivyo bitaro vy'amakomine, ubushikiranganji bw'abakozi ba leta burabemera bugiye gukora iki kugira ngo batunganirizwe? Akabazo ka gatatu kuri ico, iryo hagarara ry'inyubako vyariko birakorwa n'ikigo Obuha vyahagaritswe n'iki? Ibikorwa bizotangura ryari? Ariko kandi harabayeho intunganyo shasha, amakomine aragabanuka aja kuri 42. Mbega ivyo bitaro bizotunganywa ryari hisunzwe indinganizo shasha z'amakomine? Ikibazo ca kabiri cerekeye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Haraheze amezi ashika 7 mu Burundi uko intwaro itunganijwe bihindutse, hakagabanywa amakomine, imitumba ikiyongera, ariko karanga muntu ikoreshwa iracari yisunga indinganizo ya kera. Hariho n'abagira ibibazo iyo bagiye kurondera impapuro canke ibindi bintu, bakababwira ko karanga muntu bafise itakijanye n'ibihe. Mbega karanga muntu shasha, na cane cane ko twimirije amatora y'ibihumbi 2027, izoboneka ryari? Harabayeho umugambi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ishiraho karanga muntu yo mu buryo bwa none, carte d'identité biométrique. Imyaka hafi 6 iraheze, ico gikorwa ntituramenya iyo cagiye. Intambamye zabaye izihe? Bizosubira ryari? Murakoze. Nitwa Minani Tarsise, ikinyamakuru ni Kabaza Web TV. Ibibazo bibiri vyerekeye ubushikiranganji mu bwo bijejwe harimo umutekano. Ikibazo ca mbere ni iki: leta yarakoze utwigoro mbere n'amashirahamwe ataho yegamiye kugira ngo abana bo mwibarabara basubizwe mu ngo zabo canke baje mu bigo bubakiwe. Ivyo byarabaye. Ugiye kuraba uyu munsi abo bana baragarutse, mbere hamwe bazananye n'abavyeyi babo. Bigiye kumera gute? Ikibazo ca kabiri cerekeye amakaye y'urugo. Amakaye y'urugo amaze igihe ataboneka. Ico gihe rero abanyagihugu ntibaronka aho bayagurira. Ayo abajeje umutekano baje kugira isaka, barafata abatafise ayo makaye, none ico gihe barabuze aho bayagurira, ntibaba barenganijwe. Kuri ico nyene hari bamwe bashobora kuyagurisha iyo yakenye amafaranga ashika 10,000 canke arenga. Mbega igiciro cyayo mu by'ukuri nangahe? Aha hariho n'amakaye abiri aba akiri mu ngo z'abantu, akaba ataruzura, hari ibibanza byo kwandikamwo ababa baharaye. Mbega yo kubera ikatagikora? Murakoze. Nitwa Ndikumana Nike, nkorera iradiyo nkuru y'igihugu. Ikibazo mfise ni kimwe, ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inyubako. Indongozi ntizisiba guhimiriza kubijanye n'isuku. Uno musi rero mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza mu mabarabara canke ku mpande z'amabarabara ibinogo, aho abakozi b'amashirahamwe amwe nka Regideso, BBS na Onatel bakorera ibikorwa ariko ntibahasiga uko bahasanze. Ivyo rero bigatuma kenshi amabarabara atangura kononekara. None uno munsi ivyo bikorwa ni ndajejwe kubitunganya. Murakoze.